Kuco no kwishura kuri ivyo vyo gufunda waka light company ndibaza yuko ivyo bintu sivyo na gatoya. Ni ari kuvuga ngo niwe yubakiye izina Chris Brown. Ni ari kuvuga ngo niwe yubakiye izina Big Fizzo tuze nga hafi. Ni ari kuvuga ngo niwe yamutoje Lolilo ngo yitwe Lolilo cyangwa ngo niwe yatanguje Simba Gang. Mugabo kubera azi yuko abantu bakunze kumubona ari kumwe na Akesi niyo mpamvu acaca kuri Akesi. Muga kandi je ndabishima nimba hari ico ariko aravyungukamwo c'est bon. Mugabo nimba ariko babivuga kugira yubaka izina giwiwe c'est bon, it's cool. Par contre nje namwise doctor uragitahuwe nje namwise doctor ni kuntu cyane ko ntavyo yarazi byose uruko yavyumva niyizere muri make. Rero doctor harageze igihe tumaze kubona yuko ibintu by'amashure kuri we byamunaniye. Yageze mu kanga na Brian mwengo ni entre 8e et 9e entre 8e et 9e ego ibintu nk'ivyo rero muca mugira inama. Bon turamugira inama turamugira ati rero doctor uri amashure urabona ko ibintu bigiye kugira gute bigiye kwanga sasa ikintu kiri ngaha hitamwo je ndakora ama audio Brian Ngunga nawe arakora video hitamwo tukwigisha kimwe muri ivyo kugira ngo bize bigire gute bize bikorohere byo nagufasha no mu buzima n'iki ariko kubera byabe nakubwiye ati ariho capacité y'ivyiyumviro irafasha rero capacité yiwongira ngo ntiyiyumvira ku buzima bwejo yarananiwe gutora sure yarananiwe guhitamwo ico yo kwiga muri yagomba kwiga amashuri yaheze amashuri numva byari vyanse. Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze kumeze neza je meze neza ubitameze neza nabo musenga Imana kugira ngo ibandanye ikora ku buzima bwanyu. Kuri micro muri kumwe na Ange Irankunda inyuma kamera ni Juma Jackson umuntu wanyine abikora neza. Uno musi rero nabazaliye ibintu bishasha twagendeye umuntu wacu umustar azi cyane ngaho mu gihugu cacu Burundi twamugendeye kugira ngo atubwire bimeze gute aratubwira byinshi bijanye n'ivyo akora kubera afite ibintu byinshi akora ngaha anye aratubwira rero bimeze gute abifatakanya gute ni ibindi akora muraza kumenya byinshi ni surprise tufite surprise nziza cyane iryoshe muraza kuyibona twamugendeye reka tugende gato kugira ngo tumushikire turabivza rimwo Jux karibu bakunzi bacu bakuzi ba Buja Hit TV nizere yuko mubona haturi n'ahantu haryoshe cyane hari abantu bariko barakora akazi kose turi kumwe n'Uronisa umeze neza ndamutse umeze neza twabagendeye twifuje yuko twoganira sizi ko twoganirira ngaha bon urabona ko bariko bagirira ibindi bintu byaza twideplacer kugira ngo tumvikane neza. Bakunzi ba Buja Hit twagendeye umustar akomeye cyane muramuzi muri byinshi kugira ngo twiyegeranye kugira ngo tuvugane je mona tosoka hanze uko abantu batera induru nta kibazo mabona ariko arakorera ngaha ahandi baza hameze neza hari n'agacerere mashaka kuramutsa abakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nizere ko meze neza ni Akeston ngira ngo mwambonye bon yego bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV murabona yuko aberewe cyane tugusanze ugira ugenda ahantu cyane oya na programme ndayifise yo gusohoka mugabo subu murabona ko aberewe izi mpuzu zaziguriye he bon izi inye sinzi ko nokubwira kuko ntizimenyerewe ngaho mu gihugu cyacu apana mu gihugu cyacu ntazoronka ku isi nzima wowe wazikuye bon je ni en fait ni création yiwanje ni création nyene ziwanje twagiriye muri Zambia no twagiriye création ngira ngo barayibona nyene ko igomba kumera nka tashi y'isode yajiva muri Zambia nayo menyereye ngaho murabona yuko aguma tuzana ibintu bishasha yifata neza yongera bazana kugira ngo abakeneye impuzu murumva singa hafi ni muri Zambia wagiye ryari bro oya sinagiyeyo hari umuproducteur musanze turi kumwadi akora muri Waka Record bafite studio mperutse kugurura vuba imaze gusora indirimbo zibiri z'umuririmbyi Davin aririmba nka aguma kurimba nka Double J ukuntu ego
rero niwe yaje azizanye avuye muri Zambia mugabo nari navuganye no mu styliste asanzwe bon mu styliste aba muri Zambia no Murundi mugabo akorera ibintu vyo muri Zambia ubuzima niki kugira ngo umuhe commande iyinyi kubera tuzi yuko ngaha anye nta wavuze ko ngaha ku isi Burundi nta ni mu Burundi honyine cyane na handi kwisinzima nawe nyene ubwiwe nayo yoronka kandi none wowe wayimvire gute warayicafye cyane narayicafye namubwiye ati ndakeneye ikintu kimeze uku nuku acambwiye ati rero problème ihari n'umu styliste yitwa Elifaz acambwiye ati problème ihari ico gitambara ntaco noronka acambwiye ati okay waramutumye gitambara kimeze gute bon yari nyene tashi nyene tashi tuca tuyironderana hamwe n'undi mu styliste wongaha nyene urumva yuko ni umustiliste ubwiwe arakreya utuntu yambara kugira ngo aguma asa neza abakunzi bacu bakunzi ba Waka Online TV murazi yuko akora muri Waka ni umujournaliste kandi amfite dosora akaba ari umuririmbyi oya umve ndakubwire jewe ndi umu CEO urumva novuga yuko ndi umurideri wa Waka Light Company urukura bitahura rero nimba ari kintu ndongoye Waka Light Company haje umuridere mwiza nukwereka donc ukuntu ukwiye gukora sinzi kubitahura apana ujya gusa yicara akakubwira ati ngo no genda ukore ngo urabona ibiki n'ibiki ngo genda ku kazi ukora ibi waza akakubwira ati no aya n'amakosa niki wewe wenyine ubukene kandi kugenda kwerekana kumubera karorero uwo muntu utirera ababosi bacu nabo baje muri journalist nabo babikora barashaka kuba ariko babikora ubu unye mugabo barabikoze ego Amfite dosora turazi ko uri umuririmbyi uheruka kuduha ikintu gishasha kera vraiment haraheze bon mvuze ngo kuririmba gusohora indirimbo nk'umuririmbyi haraheze umwaka urenga kuko nahero indirimbo mperukira ko je mvuga ati ndasohora indirimbo nka Kesi indirimbo yitwa tubikora haraheze umwaka izindi zose nagize ndasohora hamo nyuma haba hari kubw'impamvu apana kuvuga ngo nijya projet umuntu ateguranye n'indirimbo kuko indirimbo urayipangira uri umujournaliste kandi uri ndi vyose uri umustar uri umuririmbyi ku bantu bakuzi nk'umujournaliste batari bazi hari abantu bazi ko umujournaliste kubera baraye ibiganiro byawe kenshi bataba bazi yuko uri umuririmbyi bashaka kubabwira neza ati ndinaka muri indirimbo bumbiriza indirimbo yitwa Iwawe umutima wanje wawe iwawe munezero wanje nawe ushize iwawe iwawe bon bayirabe kuri YouTube baje kubandike ko Kesi Don barabona indirimbo ziwanje yego none kubenga utugejeje kuri amengo ibyo kuririmba babishize akote sinabishize akote jusqu'à aujourd'hui nafise indirimbo zishasha ntarasohora nafise indirimbo ngoma ndirimba yego ngoma ndirimba naravuga ngo nazishire ku mugaragaro abakunzi bawe baba bakuzi ku buririmbyi baba bakunda umuziki wawe kugira ubahe ikintu après y'umwaka ntumva uri kuraba bon niwaza yuko ico baryohera nuko nubaha igikorwa ciza igikorwa kizima bose bakaryoherwa bakavuga ati antwa hatuangushaji roko ibona fisi indirimbo naririmvye rimwe niyo Iwawe nayikoranye na Vishu Love kuko Iwawe nayo nyene urazi ko nayirimbanye na Vishu iyo nayo nyene niyindi nayirimbanye nande na Vishu nayo nyene ninasohoka bisigura ko ibikorwa birahari kandi vyinshi vyiza gusa ndikengeri donc ni umwaka nyene ntuhera ndatangura kubaha ibikorwa donc back to back indirimbo itarateba nsohora iyindi indirimbo itarateba nsohora iyindi mugura abona yuko abantu nyoteje cyane abantu bifuza kubona Kesi kandi mu ndirimbo ubabwira iki bihangane bampa umwanya gusa mutonye nk'amezi nk'atatu canke abiri baratangura kubona ibikorwa vyanje twatanguye mu bustar bwo kuririmba umuririmbyi twatanguye mu muririmbyi umuntu woba warakoranye nawe woba warakoranye nawe collabo canke ndazi ibintu by'indirimbo nyene umuntu yoba yarakugoye cane ninde umuntu kubera maze gukorana n'abastar bakomeye amakorabo ego uduha indirimbo ziryoshe kandi nziza urazi rero nakubwire haje umuntu kugira akugore nuko nawe uba wamugoye ariko babibona je rero ntibaza yuko abo dukorana simuhanda bagora ku buryo nabo bogira gute bongora kuko umuntu arashaka kubwira ati urakeneye ko turirimbana urumva kugira jewe nje sinza kuririmbira muri ya studio kugira je tukorane sinkiri kugira je dukorane urumva ibintu byinshi rero wewe ukeneye ko mutahurana n'ujya muntu kurikiza zijya condition
ziwiyo hama muraheza mukorane neza rero je wabo twakorana kanatsinda muri uwo muziki w'Uburundi sane nawo maze n'igihe kirekire cyane urumva rero benshi usanga twaragiye turahurira no mu bundi buntu butandukanye n'ibintu by'imiziki rero nene nambwiye ati turashobora gukorana indirimbo nashoboye kwanka acavuga ati twatumenyeranye acavuga ati ego nta problem abazi ikintu ukunda canke wowe uzi ikintu ego tuba tuzinanye mu bisanzwe ikintu ukunda Akestan nkawe akantu ukunda uwovuga uti je vraiment iki kintu durinda dukorana indirimbo ndakunda umeruku urumva ico kintu ukunda ukidusangiza ikintu nkunda mu gukorana indirimbo gucanga ide kuvanga ide kenshi nakunda kuza bon iyo nje nzanye indirimbo ngomba dukorana nza nandise indirimbo yose me ntibishobora gusigura yuko udashobora kuvuga gute kwinjira muri rya ndirimbo ukavuga uti no ibi bitu bihindura uko tubigira uko yego ukunda umuntu musangira ivyiyumviro abone ikintu uwo gihindura kuko hajya ikiba cyatumye ngiye kumurondera ni ijyaguyiwe uko yibona ijyaguyiwe rero abantu baba bakeneye kumva iziguzi ibiri zihuye zitangiki niyo mpamvu cangira gute candamureka nawe akazana amayide yiwe kugira ngo tucire zagu zihure mu ndirimbo na hari jeje nyene ngumye mvuga ati no usanga indirimbo umengo yaririmbwe n'umuntu umwe gusa amajwi atandukanye reka hari umuririmbyi navuga yuko uramucanengirana n'umugenzi wawe nimbana yitwa Dr. ni umuntu mwakoranye first nta muririmbyi je tuzinanye yitwa Dr. atari Dr. Cloud basi uwundi muntu wowe nta wundi muntu wowe yitwa ari wo mu petit frère yitwa Dr. bon naheruka ari umu styliste muri ivyo bihe mugabo businzi ko akibandanya ibintu bya style canke bimeze gute uwo nyene rero niwo ngombe kuvuga mwarakoranye ibintu byinshi urumva n'umugenzi wandibaza ntumwihakane bon sinubugenzi hari gihe umuntu muba abagenzi akagera n'igihe donc burya bugenzi bunarenga mukamere mugafatana kandi nkingi nk'abafrere umva muri abafrere bon twari mais pas maintenant umva vyararangiye bon vyaraheze kuko urabona turi kwisi hari igihe usanga ubuzima buratandukanya abantu umwe akaja muri ibundi nawe nakaje muri ibintu bisanzwe ego n'umuntu twarigeze gukorana ikiganiro kuri Bujahi TV aratubwira yuko mu bantu les fondateurs wa Kalayi TV arafise nk'uruhara kw'iryo zina wa Kalayi TV nta kintu bivuga canke iyo yaratubesha bo je nibaza yuko je nafise kuntu kenshi nkunda kwishura ibintu sinkunda guhabuka mu bisanzwe kenshi mu kuvugana ishuri ibintu nafise exclusive ndiko nategura izoca peut-être kuri Waka canke n'indi TV zo biri ready tuzovugana baze nishura ibintu byose mu ncamake gusa ubunye nk'ivyo nza kubishura byinshi bon nza kuvyishura mu ncamake ariko kuvyishura mu burebure mu buryo buramvuye nzobigira muri exclusive nzokora kuri Waka Light naya nindi TV zo kwiyumva ikeneye yuko dukora ico kintu kandi nivuba ni next week tuzobikora ariko kuco no kwishura kuri ivyo byo gufunda Waka Light Company ndibaza yuko ivyo bintu sivyo na gatoya sivyo gusa ni hamwe nyene usanga umuntu wari we wese iyo avuze ati je ndakeneye kubaka izina ntihabura ahantu usanga ariko araca ariko ariheka kandi kenshi akunze kuraba ahantu abona yuko iryo target yiwe iza kugira gute iza gupasa ahantu aza kuvuga abantu bakagira gute bakamutahura fast kuko ntiyari kuvuga ngo niwe yubakiye izina Chris Brown ntiyari kuvuga ngo niwe yubakiye izina Big Fizzo tuze nga hafi ntiyari kuvuga ngo niwe yamutoje Lolilo ngo yitwe Lolilo cyangwa ngo niwe yatanguje Simba Gang mugabo kubera azi yuko abantu bakunze kumubona ari kumwe na Akesi niyo mpamvu acaca kuri Akesi mugabo kandi je ndabishima nimba hari ico ariko aravyungukamwo c'est bon nabandanye akomeza abandanye ego ntaco bigutwaye je naco urazi nabwira ikintu kimwe abantu bama bibeshirako urazi yugiye ukavuga umuntu bijye uburi kuravuga urabivuga bikagenda n'umuyaga kuko nk'ubu nibisigwa ngo ubivuze ngo bica bibavyo nk'ubu novuga ati ngo wewe wapfuwe kandi utapfuwe umva vyo bitwaye iki
nta kibazo niyo mpamvu rero nawe nyene abivuga kujya bishaka numva cyane naco bintwaye fure abivuga yivugira muri make avuge nyene avume nimbabona ari izo nzira zo muri make utatubwira yuko yagovye kubivuga afise imvo yo bon hari impamvu zibiri arashobora kubivuga kubwo kugira nawe nyene aganye ikintu uko babibona aronka ikintu kanaka arashoka no kubivuga ngo kugira yice brand ya Akes uko babibona ni imwe muri izo mpamvu zibiri mugabo nimba ariko babivuga kugira yubaka izina gibuye c'est bon it's cool par contre nje namwise doctor uragitahuwe nje namwise doctor ni kuntu cyane ko ntavyo yarazi byose uko yavyumva ni yizere muri make bon yarije mugabo hariho urumva amashure bon capacité y'amashure hariho niveau ushika ko ugasanga ivyiyumviro hari ivyiyumviro bimwe bimwe usanga bigoye kuvuga ngo hari amazina Jemfis hariho ama professor ofete namazina ayo namazina agenda janye je naguma niyumvira nigihe je nkiri umuproducteur ni kuko benshi baranzi Akes professor yari izina janye umva yose ma doctor hariho menshi cyane urumva menshi amazina menshi naguma ngenda niyumvira niki nigihe niyumvira wakawaka siniyumvira wakawaka yonyene igihe niyumvira iryo zina rya wakawaka sinagiyumvira iryo yonyene kandi ndagibuka navyumvire ndiko nduga Igitega hariho projet twako turakora double J cyo gihe niyumvira iryo zina rya wakawaka nari mu mudugu urumva nari je nyene kuko ujya nta nubwo twari bwamenye nico gihe wanashitse rijya zina giwe nije nari mwise urabibona me rero wari mwise bivuye kuki urabiye kuki doctor bon je navuga ati ni doctor with style wa fashion doctor wa fashion urikuwa cyo muco kiye niyo mpamvu namwise doctor me rero ndavuga nti nimba bijya ariko abikora kubwo kwica branding ya brand ya ntuze ya Akes nibaza yuko aho unyarasho kuba yiyumviriye ikintu kitari ciza kandi kitamuhesha icubahiro kandi atanica azoshikako nka wewe uri umuntu mwabanye igihe kingana iki Doctor ntitugeze tubana gusa twaregeranye cyane byarashika sometime tukararana tukamarana nk'imisi 2 cyangwa 3 ubwo bugenzi bwamaze igihe kingana bwamaze igihe gitoya bwamaze igihe gitoya cyane ugereranije ni kingana gute ni buri kirashoka kuba gitwaye nk'umwaka n'inusu ibaye myinshi n'imyaka 2 imyaka 2 donc turi proche cyane mugabo kuva igihe dutanguye kutaba proche naco nyene kirashoka kuba carafashe nk'undi mwaka urumva mu ncake ni nk'imyaka 3 muga imyaka 2 cyangwa umwaka umwe n'inusu niho twari proche cyane uko yavyumva mu nyuma rero kuko umuntu urumva bon n'ikindi gihe cyundi nk'undi mwaka tutari turi proche cyane usanga twarabonana umuntu twama tubonana buri munsi usanga tutanga kubonana haheze indwi haye ibintu nyene nk'ivyo nka mwebwe abahungu sico kimenyetso bw'abakobwa umukobwa mubaye ubugenzi n'abakobwa ndiko ndavuga ati si bose ariko la majorité abakobwa benshi yo mubaye abagenzi mukaba proche cyane agashikaho mutandukana haraba isaku ntabwo abahungu mugabo kuri mwebwe ntitubamenyereye wibaza yuko ni kihe kintu catumye aja kuri TV akavuga yuko izina Waka ari we yagize yide kugira ngo gitwe Waka bon nico ndiko navuga nti ni impamvu imwe muri zibiri izo zibiri nazo izo wibaza arashoboye kuba ariko agomba kubaka izina giwe ko yibona abantu babone yuko ikintu yiyumviriye projet yiyumviriye yabaye donc ikintu kinininya uko yibona iyo ni impamvu ya mbere impamvu igira kabiri nayo nuko ashoboye kuba agomba kwica rijya zina urumva mu kwerekana ati ugana musumani iki mugabo rero chivyo zose ndabifatanye nk'ibintu bisanzwe tu kuko hajya cyane mwaravanye nabi Akes kuvana nabi ikintu mwa mwarapfuye ngira uraje ndakubwira ujya anye bon ukuntu twakunda kugendana mu bisanzwe twari turi batatu ujya kwanza niwe yatumye je menyana na Brian Smith kwa cyo kintu Brian Smith mu director wa video nimba tuzinanye ni kubera Doctor nawe umuntu yatumye tumenyana nawe ni bien frima ico gihe ndibuka hari muri 2014 twari dufite indirimbo yitwa Liste Noir Mengo ubwo ari hano abareo tuzogera gute
tuzokoresha rero naja kuraba mu petit bamuzanye ndabona yuko ari mu petit ari clair mu maso urabibona ubona yuko atari wa muntu afise ingeso mbi urabibona ndavuga ati umuntu bo nawe nyene yararaba ico gihe yakwigana cyane n'irya timu ya ba Benfrima ba Olicent kuko Olicent ari man coge na Benfrima nawe nimbabona ati ni nabaha ndi kumwe hafi ya Akes hari ico nzokunguka kurusha aho no ba hafi nabajya abandi ba Benfrima bandi rero niho yazara aratangura kuzara araca kundaba inyuma iyo video hose urumva niho yazaraza kundaba muri iyo video inyuma aza kundaba kuri studio anemberera ni kumva tuba tumenyanye uko turabandanya turamenyana hama mu nyuma rero niho turiko dukora video acambwira ati ndafise umugenzi wanje akora bon yamunonde kwanza mu bintu vy'amakava yari Brian rero amakava y'indirimbo iki niho rero kandi umutigitaye Dr aratigita vraiment ikintu acitumye araciruka aragikora urako yibona rero niho yaduhuza na Brian arankorera kava ya mbere Brian wanashima niwe yugurije YouTube ya Case Don Brian niwe yakreye ego arakreya turakora video ibiki wumva turabandanya ubugenzi rero Dr harageze igihe tumaze kubona yuko ibintu by'amashure kuri bya munani yageze mu wakanga na Brian umengo ni entre 8e et 9e entre 8e et 9e ego ibintu nk'ivyo rero muca mugira inama bon turamugira inama turamubwira ati rero Dr uri amashure ndabona ko ibintu bigiye kugira gute bigiye kwanga sasa ikintu kiri ngaha hitamwo je ndakora audio Brian ngungana warakora video hitamwo tukwigishe kimwe muri ivyo kugira ngo bize bigire gute bize bikorohere byo nagufasha no mu buzima niki ariko kubera byabene nakubwiye ati hariho capacité y'ivyiyumviro irafasha rero capacité yibongira ngo ntiyiyumvira ku buzima bwejo yarananiwe gutora sure yarananiwe guhitamwo ico yo kwiga muri yagomba kwiga amashuri yaheze amashuri numva vyari vyansi nawe nyene yari yayibonye ko vyansi ego shaka kwanka ariko ugashimira urumva urazi hagiye wize ukabona abatonya bawe bose baguma bakudepasa uri kubibona baguca harashikigiye ukade bavuga ko kigwa urumva aragerekiye ukadebukirwa ukavuga uti ebana reka ibi bintu ndabihagariki uru tumaze kubibona uko tuneho tubavuga duti mbere turabe nk'umugenzi kimwe yokora muri ibi biranka navyo nyene biranka muca muramuhitiramo oya nitwamuhitiramo umuntu ugashatana urashaka kumubwira ati iyinyegisa avantage uzi impamvu bitoshoboka burya production si ikintu winjizamo umuntu production umuntu arayinjizamo kandi ni nkuko ugiye kuraba abantu benshi bakora production muri kino gihe nta numwe azokwigira kubwira ati ngo je nigishijwe na naka gusa arasho kubwira ati nakwiye nosyo kwa naka ariko kuvyiga benshi baravyitangurira aja kwimashini yugurura programme umwete urwaye ibona yugura programme agira iki akora ino nino akamunaniye ugacanga ari yagiye kwa naka agacagira gute agacaka mwereka rero nuko rero ntushoye guhatiriza umuntu kwigisha production ntikibaho cyo kimwe n'ivyo kwishura ndo gushura vyo urashira kw'inkoni umwana agatahura muga production suko production biranka nyene muca muramureka bonca tuvuga duti nta kundi reka tuzomutunga uko nyene nico tuzoronka tuzogisangira uko nyene uravyo mugare rero tukavureba muri abagenzi beza nimwamutereranye mw'ivyo bihe yari arimo muri mvuko yari mu bihe bikomeye cyane yari mu bihe nyene bigoye muga nk'umugenzi twavuga duti tugize ikintu kimwe tuzofashanya uko nyene bukebuke tu harakabaza mu gutaranyishura vyagenze gute kugira ngo muvane navuze nti antuka mwavanye nabi cyangwa nakubwira niyo mpamvu nace nakubwira histoire urumva ivyo bibanza kumunanira ivyo tumubwiye ko yo kwiga navyo nyene bikanka mu nyuma yatanguye twatanguye kuza turamubura muri ya team yiwacu tutangura kuza turamubura rero impamvu ibiki uko vyagenze vyose ivyo bazobikurikirana mu kiganiro tu exclusive nzotanga Jesse nigira mvuga umuntu atamvutse urabibona ico kiganiro mwakoranye mwengo mwebwe umuntu arakibonye ari n'ikindi yakoreye kuri platform narabibonye jewe sinigera mvuga umuntu atamvuze never kandi ukumvuze nanje niko ndakuvuga ofete nicafata bijya bintu wavuze nkabitanga ko umuco neza kuko ari umuntu aza akavuga ikintu agomba kunyegeza urabibona
agomba kugihishahisha kugira wewe yerekane yuko ari umweranda. Turamaze kubibona muri umuziki w'u Burundi benshi niko bakora kugira wewe aguteze abafana, hama abafana baza kubona ko baheza babone ko wewe uri umuntu mubi. Urumva araza wewe akisigura agasigura ivyiwiwe, hama abafana bagaheza bakabona ko wewe uri umuntu mubi, kandi unumye abafana bazoguma bazi bati urya muntu n'indyari. Rero ni vyiza kucuza udatukananye, utavuze nabi, ukavuga ukuri uko kuri ibintu uko bimeze. Namumvuga ati ikiganiro bazokibona, bazomenya why ntakiri kumwe na doctor, byagenze gute, n'ibindi byinshi nyine byagiye biraba hagati nimba atari banga. Ubu muravugana cyane? Oya peut-être duhuriye nk'ahantu hari abantu. Bon, ndibuka last time twari ku kiriyo Juma Jux niwe yagize gute, yagombye kutuyagisha muganye ukabona yuko mengo nta bifu je mba mfite n'umuntu naki. Abahungu tumenyereye iyo bapfuye ikintu biranyaruka cyane guhera, sico kimwe n'abakobwa. Namwe mwabishizemo inzigo ukuntu. Je nakubwira ikintu kimwe, Bienfrima nguyu yaraje aramvuga ko ibintu birebire nibaza murabizi vyahitiye hinyo. Ndavuga ati okay, ntiyavuze ikiri ku mutima ntiyacu bongo ofete ikiri ku mutima yagisohoye. Okay, ndavuga ati nimba ariko aravyungukamo, urumva nimba ariko aravyungukamo c'est bon, mini nimba ariko aravyungukamo naho none mu gihe ariko arunguka aca ku izina ryawe kandi ariko aragucafuza ntaco bitwaye urumva, kuko ababayeho kubera izina ry'iwanje, kandi ndatahura yuko amazina y'iwacu ari abantu benshi bakora kugira ngo donc babayeho babeshejwe n'amazina yacu. Rero naje navuga ati je rero ukumwishura kwanje sinzogira nkabijya vyiwe, cindazi ico nzovyungukamo. Nakoze ikiganiro kimwe cinjije amafaranga arenga 1,100. Uravyumva? Rero nigihe nzomwishura Dr. jewe urumva sindabikora for nothing. Uri kurayibona, siniko nondera izina, nta zina norondera kuri Doctor, nta zina norondera kuri Bienfrima. Mugihe wari kararondera izina kuri wewe. Uri tureke nico ndabarusha izina. Urumva mfise abandi naje nogira gute, noza naje kuvuga nkabarondera ku izina. Uri kuravyumva, me izina rijana nibikogwa. Rero je nigihe nzomwishura Doctor abantu baze banahure, cemba ni muri business, nta kintu na kimwe ntagikora ndiko ndaviza cyane benefice. Nimba mbona yuko ataco vyonyungukira, nta mpamvu no kubibona aza kwicara kuri kamera ngo urabona Doctor, urabona ndavyishurira akajambo kamwe kuri Doctor. Hinge nari mvuze bijya nari nakwishikiye abantu kintu baravuze ati ngo abahungu ngo ntibaza kuvuga, urabibona. Rero je ninabivuga ndi muri business, urabibona. Rero kakajambo kamwe n'umujene twabanye ndamuzi, apana kubana gusa ndamuzi bikwiye, nahindure ntaba ari wa Doctor nzi, ntaba ari wa Doctor nzi atangwe ubunye ni bavuga papa wa famille. Urumva afise umugore, urumva afise umwana, peut-être bientôt arashokura n'undi mwana cyangwa ugasangana namufise ntavyo tuzi. Urumva rero natangure gutegura vision. Hari ikintu kimwe dutegereza gutahura twebwe nk'abanyafrika, simvuge nk'abarundi, nk'abanyafrika twese. Ugiye kuraba mu bihugu byo hanze, iyo ugira uvyara umwana barakonserta konte yiwawe, kandi ntushoboye kuvyara umwana ata konte yiwe ihari. Bisigura yuko uza kuvyara umwana waramaze kumutegurira ubuzima. Uruko yibona azobaho uko nta kibazo azohura naco, kuko kuri konte ariho amahera ariho yateguye kubwo umwana agiye kuvuka. Apana ngo yarondera kubera ngo yamaze kubera agiye kuvuka. Urumva azovuka amahera hari. Ariko twebwe ngaho iwacu muri Afrika uvuka na papa wawe wenyine atazi nico muza gufungwa. Uruko yavyumva maisha ya Mungu. Nibaciye bazana akajambo bakavuga ati ngo Imana izanye umwana ngo imuzanira n'isahani. Urumva kuko twebwe nta kintu dutegurirwa mu kuvuka kwacu. Uravuka n'impuzu usanga wambaye bagatangwa kuzisegereza. Uruko uravyumva, rega harazi na system yo gusega iri professionnel, ama baby shower ibiki. Uruko uravyumva biya byose byo gusega urafatana nabi. No sugufatana nabi, n'urukundo nkawe we dufata ufise umugenzi ari proche agiragire nka mariage niwo muterera. Ariko urumva nakubwira ikintu kimwe, ivyo uri kuravuga ni nka bijya vy'amanifu, gira ngire anifu.
muzoza ku munsi mukuru wanje muzocanga ibihumbi 200 oya muga baby shower ntababizi wewe ni surprise y'abagenzi biwe bon ni surprise mugabo ivyo iyo ni politique yateguwe ku bw'ico kintu uriko yibona ni kumvo zo gufashanya kumvo zo gufashanya rero ndiko ndavuga nti twebwe tuvuka tutazi ukuntu tuzobaho urabibona tugaca rero dutangura kwigwanira ubuzima dutangura kwigwanira kuva mu bwana sasa ugiye kureva ku donc gusamara uzosanga taco uvuye kwayibona bagenzi bacu baratera imbere kuko akora ibintu vyiwe atari ko yiyumvira gufungura ngo aza gufungura he atari ko yiyumvira amahera ya nyene urupango atari kuko ivyo vyarateguwe vyarateguwe abandi baramaze kubibategura umuvyeyi yabimutegura akivuka mugabo twebwe uvuka na papa bari ko bamwirukana mu nzu we bana rero urabona wewe inzu nturiha we bana umugore yarafise imbanyi urumva rero muradutunga muduho kwanza umwanya turondera izo ningorane twere abanyafrika dukunda guhura nazo rero ugatusanga nturi kuratahura kijya kintu hakumenya yuko wavutse mu muryango umeze ukunuku reka rero ngwane ndondera ikintu cotuma nza gusevinga umuryango wiwanje urumva hakugufata umwanya uri kuyumvira ivyo utangura kuyumvira kuja ku marezo sociaux urumva kuja ufite cyonguka mbwa sawa mais ufite cyonguka c'est bon ntubikore atacu uri uravyungukamo hama nuko ikindi naco je no vuga nk'umufrere cyane nk'umuntu no vuga ati twacanye muri byinshi c'est bon nabandanye nagwanira umuryango agwanira n'ubuzima bwiwe ego hama bakunze nabo kuvuga ngo akesi ngo yasubiye inyuma ni kurazi ndakubwira ikintu kimwe hariho ibintu tubonesha amaso abantu ariko kandi hari ibintu biba biri background ukayibona James umugenzi wanje naguma mbona dandaza ibintu by'amatwiyo donc ibintu ibikorwa nyene ubona ko biciriritse kugeza urabona bakubwira ati ngo ibintu bitanganira mukanye umva jemba niyumvira kurondera bajya abantu bansumba niveau y'ubuzima kugira ngo bagire gute ndabige ko ubumenyi mendinze mbona umuntu usumba level nawe abakeneye kunondera jewe kugira nawe anyigeko sinoja kumurondera ko ntaco no mwiga rero ndaheza ndabona umugenzi wanje yawe uyu unye ntaco no mwiga ko ndamutoka naje kuzigusanga ko umutipe ariko ari ibikira inza bamwo umuduga agiramwo ni problem yareme ari yima ari ugarara agira iki kumbe we arafise ikintu ariko aragira gute ariko arapanga rero nuko nitwihutire kujudginga abantu sero nivyo tubabona niki kuko ubuzima bw'umuntu Imana niyo igira gute niyo ibutegura ariko nawe nyina byifashije ego nubundi etape ya mbere ni wenyene ubwiwe ego bakunzi bacu bakunze ba Bujahi TV murabona yuko twaganiriye twayaze byinshi ariko yatubwiye yuko hariho ikiganiro kiramvuye kirimo ibintu byinshi cyane yatubwiye yuko azokiduha mu misiza murindire mwihanganye kugira ngo mumenye akesda na mugenzi we byagenze gute bapfuye iki azoza ibintu byinshi umushore yo murindire kubera yuko ukuri kuri muri we ukuri kuri hagati yacu n'abari bari donc aux alentours y'uwacu rwayibona abo barazi ibintu ukuntu byagenze ibintu ukuntu byari byifashe nibaza ko next week bazabimenya ntaco bitwara reka tubashimire cyane kubera hari byinshi murako murakora mwahevye kugira ngo mudufashe kugira ngo dufashanye dutangana ivyimviro muduhakanye kugira ngo tuyage katubashimire cyane kubera mwatwitavyeho basi merci namwego kwa mwatwimviri bakunzi bacu bakunze Bujahi TV nza ko mwajyohe cyane kuri mikro bari kumwe na Ange Irankunda nyuma ya kamera ni Juma Jux ciao ndabakunda cyane